Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza. Ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi wa kabiri ku itariki ya 22 Munyonyo umwaka w'2022. N'amakuru tubazaniye aza kugaruka ko ariko avugwa cyane bisata bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira mu ntwaro ndetse na politike, tubabwire ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'ivyishi biriko biravugwa cyane muri EAC cyane mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ndabahaye kaze muri aya makuru aza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Iya mbere tuza kubahereza ku buryo burambuye. Ombudsman w'u Burundi ahejeje kurahira imbere nyene cubahiro umukuru w'igihugu nyuma yuko atowe mu ndwi iheze Laurentine Kanyana umuhuza yase ombudsman mushasha w'u Burundi ari imbere y'umukuru w'igihugu. Inama nshinga mateka na nkenguza amateka yarahiriye kiringo c'imyaka 6 iri imbere. Muraza kumviriza rero vyishi kuri iyi nkuru. Hari nandi makuru twamenye kuri Laurentine Kanyana muza kukurikira ku buryo burambuye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yatanze kuri televiziyo y'Abafaransa France 24 yavuze ko ubu atamubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse yemeza ko ubu nta kibazo kiri hagati y'ivyo bihugu vyompi. Mukaza gukurikira rero ivyo yashikirije muri aya amakuru. Turaza kubahereza n'inkuru ku buryo burambuye ko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi na Tshisekedi w'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo batumiwe na Ronso i Rwanda ejo ku munsi wa gatatu. Perezida Ndayishimiye kavuga ati ukurikiye EAC muri iki gihe yatangaje ko kwemera kwicarana ari intambwe ikomeye. Ivyo navyo rero muza gukurikira ico yabivuze ko. Cyo ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ubukene kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa na makuru dushikiriza. Ndabahaye kaze muri aya makuru tugiye gutangurira kwirahira ya umuhuza mushasha w'abarundi. Nyuma yuko atowe mu ndwi iheze Laurentine Kanyana no muhuza canke ombudsman mushasha mu Burundi ari imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahejeje kurahirira ikiringo c'imyaka 6 iri imbere. Laurentine Kanyana w'imyaka 48 yize amategeko kuri kaminuza y'u Burundi niwe mugore wa mbere atorewe kuba umuhuza w'abarundi urwego rwatanguye mu mwaka w'2010. Bwa mbere yarongowe urwo rwego n'umuhisi Sheikh Mohamed Rukara asubirirwa na Edouard Nduwimana yahejeje ikiringo ciyo myaka 7 iheze nawe aca asubirirwa na Laurentine Kanyana. Muza abarundi na leta yakira ibirego vy'abamwituye agatohoza amakosa yakozwe mu gutunganya ivy'igihugu n'agateka k'abanyagihugu vyakozwe n'abakozi ba leta n'abakora mu bucamanza ibikwiriye gukosorwa kabimenyesha abategetsi babifitiye ububasha. Dame Kanyana n'umuntu azwi cyane kuva mugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi yaraheze imyaka irenga 17 kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi muri 2020. Kanyana yari yicegera c'umuyobozi mwishikira awiwe. Imbere yaho kuri leta y'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza Kanyana yari umushikiranganje w'ubutungane. Ubu rero nkuko nabikubwiye akabahejeje kurahira imbere y'umukuru w'igihugu yani cubahiro Evariste Ndayishimiye. Tubibutse ko mukuru w'igihugu mwaka 2021 yigeze kuvuga ku rwego rw'umuhuza ataco urumaze kazoca arufuta. Gusa rero ni ingingo yagombaga gutorwa n'inama nshinga mateka canke inama nkenguza amateka bose bakavyemeza. Mu gihe bitari vyaba rero Laurentine Kanyana akaba ari muri ayo mabanga akaba nahejeje no kurahira imbere y'inzego zitandukanye. Ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kiganiro atanze kuri televiziyo y'Abafaransa France 24 yavuze ko ubu atamubano mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye akavuga yuko atakibazo ivyo bihugu bifitaniye kuko baganiriye, akavuga ko ico gisigaye bazokiganira mu buryo bwa gicuti. Kubijanye n'ingingo yo gusaba u Rwanda rudekure abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi, Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko hari icizere ko Rwanda ruzobarekura kuko ico kibazo kimaze kwigwa ko kandi yo kikaba ari intambwe ishimishije.
Ikindi kandi nkuko nabibabwiye ku buryo bw'imfunyapfunya Kagame Ndayishimiye na Tshisekedi batumiwe na Lorenzo i Rwanda. Perezida Joao Lorenzo yatumiye Rwanda ku wa gatatu ba Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu nama yo ku kibazo c'umutekano muke uri kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko bivugwa n'ibiro bitara amakuru Angopo ivuga kandi ko Perezida Lorenzo yatumiye Uhuru Kenyatta, umuhuza w'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko mu kibazo ca Kongo. Lorenzo ayoboye inama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari CIRGL amaze igihe ashira umuhate mu kibazo c'umutekano muke uriko uvugwa cyane mu buseruko bwa Kongo. Mwaka uheze Perezida Lorenzo yagize uruhara rukomeye cyane mu guhosha amakimbirane n'indyane yari hagati y'ubutegetsi bwa Kigali n'ubwa Kampala. Muri kwezi kw'indwi yahuje Paul Kagame na Felix Tshisekedi Rwanda, kandi bongeye guhuzwa na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu kwezi kw'icenda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Kinshasa yagiriza Kigali gufasha umutwe wa M23 maze no gufata ibice binini mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ivyo rero ubutegetsi bwa Kigali bwabandanije buhakana, ndetse ico cuka kibi kiri hagati y'ibihugu vyompi kikaba kikiriko. Inama rero zahuje aba bategetsi Rwanda ni New York bigaragaza ko ntaco zoba zarageze ko urabiye kuntu vyifasha hagati y'ibi bihugu. Mu ndyane hagati ya Kinshasa na Kigali, Perezida Evariste Ndayishimiye akuriye EAC muri iki gihe ku wa mbere yarabwiye kinyamakuru France 24 ko kwemera kwicarana ari intambwe ikomeye. Bajijwe niba abona ivyo Kinshasa yagiriza Kigali bifite ishingiro, Evariste Ndayishimiye yasubije agira ati kugeza ubu naco turemeza ku rwego rw'akarere canka njewe ubwanje. Yongera ko mu butumire bwa Perezida wa Angola bazagira umwanya wo gusesengura no kurabira ukuri kw'ibintu kagira umwihwezo. Abategetsi b'ibihugu by'akarere hamwe n'umuhuza Uhuru Kenyatta bavuga ko inzira y'ibiganiro ariyo yageza ku mahoro mu njyane zihari ku bibazo by'imitwe yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Leta ya Kinshasa ivuga ko itazaganira na M23 yitwa umutwe w'iterabwoba kiretse ishize intwaro hasi, kandi ikaba bice byose yoba yarafashe. Iby'umuvugizi w'uyo mutwe M23 yabwiye BBC ko batohirahira babikora. Allo groupe. Bonne nouvelle. Président aliordonne ministre afanye barua ya kutosha MONUSCO. Njo ministre akaenda ye na ministre wa affaires étrangères na porte-parole Patrick Muyaya, kisha kuenda na bale bakenda depose barua kwa representant wa MONUSCO ule Bintu Keita, na wakati walidepose ile barua Bintu Keita akatafuta kufanya ile uzembe yake ya kisenzi sasa vile mwenye alilangulaka hii Kongo na alikuwa yafaidia, akatafuta kuonesha kama ndio vile nalomba tatosha ataanza kudeploy kwanza majeshi ya nani ya Katanga na Lubumbashi, ndio ataanja. Ministre akamwambia achana nele mambo yako, utaanja kudeploy kwanza basoda bebiko munoru Kivu na Muituri na Sud Kivu, ndio unaanja kudeploy bote batokee limoya, kisha kudeploy kule utamalizia ndio Lubumbashi. Na je pense que hakuna kitu yenye inaweza kuwa nguvu kwa wewe kudeployer bale bote baanje kutoka Lubumbashi, baanza kwa biko wanatoka ba Nord Kivu biko wanatoka, me nakwambia kama Nord Kivu ndio wanjia kutosha matrupe yenu itoke mu budongo ya Kongo. Mission yenu na kazi yenu naisha, nele mnafanya tunashukuru. Njo situation yenyewe kwa ile sa vile ya actualité, njo maana tunasikia sa vile si bengine tunafurahi sana. C'est plus que M23 dit MONUSCO. Alors kama MONUSCO inaambiliwa itoke, c'est-à-dire tunajua kama ile michezo yote ya M23 inaisha,
ile michezo yote M23 inaisha na tunakuwa na assurance ya amani ya kudumu mweneo yetu ya este et pourquoi pas Kongo mzima. Njoo ile ule ndio alikuwa na ravitaye ba M23 chakula, munition, ma strategie, ma drone kwenda moewa biko bana baransenye kisi batembe na vingine. Me hapa MONUSCO inaambiwa itoke, saa inatoka. Tuone nguvu ya Rwanda na tuone nguvu ya huyu mtusi na tuone siasa yenyewe kusema Kabila iko na siasa, Kagame iko na politiki, tuione mtere. Njoo ile msisabu kuya kama Risino ilisema kama inapatia M23 un mois. Chine nayo ikasema mbo vala yeye anapatia M23 7 jours. Njoo ile hapa sasa president asinye bya kukua bikwe bya kukua bikwe Risino nasema itatuacha mwenye tagusa Kongo atavunja kichwa yake. Okay, njoo ile tunafurahi kupokea habari. Merci, magharibi njema. Okay.